bashaka gukundana n'umuhukobwa atawundi muhungu azomuresha azoba ari mubi uracumureka kweruwa ico ni cyambere je nico gituma ngiye kuresha umugore tubana yambwiye ati cewe sanzo mfise abandi bahungu bashika nka babiri bariko barandondera nabubwiye ati ivyo nakazi kawe cewe ndabiza ahubwo batanakuronde ivyo bari bibi kubera ko wewe uri mwiza nabibona. Okay sawa donc abahungu muri kure uko muraresha umukobwa niwashaka kuresha umukobwa ngo mwiharize wenyene atawundi muntu numwe inyuma yawe azoza canke iki uzogwara umutima birangira upfuye ahubwo ntumva wowe bihebwa no mu rukundo rero nuko iyo abantu bagiye gutandukana mbega mwabwiranye iki mu gusezerana hari abantu batandukana nabi ugasanga umuhungu ngo aje gusezera umukobwa bagiye ngaho mu gitanda kwijyamanira gusa ngo bariko barasezerana uru rukundo bishobora ahubwo kuzoba n'intandaro yo gusambuka mu gihe hari abandi iyo bagiye gutandukana bafata nk'amasaha 5 bicaye hamwe kuri beach canke bicaye ahantu harakayaga bagabwirana bati tugiye gutandukana sheri wanje kubw'ubuzima uze witondera ibi n'igihe satani ragiye kukugerageza ugatangura kwibuka ya majambo mwabwirana mu gusezerana n'amarira agatangura wigarukiye Isaac TV ho Yes, 1 2 aho muva hose amahoro y'Imana bari namwe ndazi neza ko merewe neza ndazi ko muri fresh kabisa in Isaac TV. My name is Isaac Classic in Classic Love. Ikiganiro cyiza cyane of course muradutunga sometimes turagitevya maze imisi no nka message menshi ati Isaac nukuri gano muragitevya cyane vraiment si vyiza tuzoya turagerageza ariko namwe murabizi ko no mutumire wacu n'umwanya n'umworohera nanje ugasanga ndiko ndafatirwa n'utuntu twinshi ariko n'ikiganiro gifasha benshi mu vy'imibano mu vy'urukundo eka nibindi uno munsi tuzakuba tuzakuba tubisikiyago gikomeye cyane fata kwanza link fata kino kiganiro link ugihereze urundi mugenzi wawe ugihereze umusheri wawe ugihereze nde wawe amubwira ati bebe umviza kwanza kino kiganiro kuko kiraza kudufasha vyinshi jewe nawe ndi kumwe na wundi wa mutumire wanje nyene ni Desire D'amour Habonimana D'amour Desire ndakudabura mukije ndakuramukije nanje Isaac ni sawa ego wabereye sana ndashima Imana. Okay, D'amour abantu benshi barakunda kutwidogera ngo turatevye ikiganiro n'ukuri. Ariko shaka bahe umuco kumbure bijanye umwanya. Bamwe babeza ko dushaka ko ndiko nabana bahenda. Oya nuko twihanganira nibijanye n'umwanya nivyo urabona ko hejuru yibi tuba dusanzwe dufise n'ibindi dukora mugabo nibaza ko tuzogerageza ibishoboka byose tukaza turabanguka. Nice. Uheruka twarabemereye ko tuzaturi kumwe n'imitobe ya fungus gingembre. Ariko urumva na power tangawizi turayinwanya kugira ngo bigende neza ariko ndibaza biganiro biracari byinshi tuzoyizana tu ariko ndabibutsa yuko ari kinyobwa ciza cyane n'ukuri power tangawizi ni kinyobwa ciza kuri babahungu rero atanguvu mufise mu vyumba ari yarumva power tangawizi iragufasha cyane danazwa hose ndibaza biraboneka hose budam ego bimeze neza cyane nibaza ko mu mabutike atandukanye power tangawizi ziba zihari kugira ngo tuzihereze bimeze neza cyane voilà genda rero ku mabutike akwegereye wazati mishaka mu mpereza agakarato ka power tangawizi bikunaniye tanga commande muri fangast hariya barashabaye kuzanira karato naho buri umuduga n'abara amakamyo n'abara amatoni barayakuzanira nese kabisa reka rero tuve kuri ivyo tuje ku cyatuzanye n'intumbero y'ikigano cyacu ni Classic Love uno munsi tuzakuyaga kuki urukundo bavuga ngo amour à distance urukundo hagati y'abantu batari hafi na hafi voilà urukundo hagati y'abantu batari hafi na hafi nico kintu kumbure benshi barabidusavye ati kino giyago turakina kucumva Isaac kugira abantu bagira umuco damu tuvuze urukundo rwa kure na kure benshi barakunda kuvuga ati burya urukundo rwa kure na kure ntiruramba kandi wanashima ivyo tuza kugarukako tuhere kwanza dusimba ama etape tuvuze urukundo rwa kure na kure dushatse kuvuga iki murakoze cyane iyo tuvuze urukundo rwa kure na kure tuba dushatse kuvuga iyo migenderanire hagati y'abantu babiri biteguriye kuzobana mugabo bataba hamwe bashobora kutaba hamwe no munsi barigeze kuba hamwe canke bakaba bataba hamwe batarigeze kuba hamwe mugabo ni iyo migenderanire hagati y'abantu babiri umwe abahantu kanaka n'uwundi abahandi mugabo badashobora kubonana amaso mu yandi nico twita amour à distance canke se urukundo hagati y'abantu bari kure na kure sawa umwe ashobora kuba ari mu gihugu cy'u Burundi undi akaba ari muri Etats-Unis mu Bufaransa muri Oman muri Arabie Saoudite ibintu déjà voilà okay
kenshi bikunda kuba iyo abantu bahuriye urukundo ngugu rero mu majambo make kenshi ruguzuramo amakenga menshi sizi yuko kuko ndamenyereye ibiganiro byinshi dukorana Adamu urakunda kumbwira ijambo ati haba hariho amakategori haba harimo imice ati urukundo rw'ukuri rurimo imice yini burya urukundo rwa kure na kure rurafise amagroupe yabo burya twavuze ati ububeshi busanzwe ububeshi nyakuri amour à distance rafise amakategori yego urukundo hagati y'abantu batabana canke amour à distance irafise imice kandi buri muce wose ufise ingorane zawo n'ivyiza vyawo reka turabe nk'imice mikuru igize amour à distance canke urukundo hagati y'abantu batabana hari imice ibiri mikuru umuce wa mbere nubwo rukundo hagati y'abantu bigeze kubana no kuvuga kuba baba hamwe bagatorana baba hamwe canke biga hamwe canke iki hama kubw'imvo kanaka baba hamwe ngomba kuvuga nkuko bakamenyana umwe aba mu kinama n'uwundi aba mu Kamenge urumva aho ni hafi na hafi murundi bari mu Burundi bose hama kubw'imvo kanaka umwe akagifata isafari akaja nko kubandanya amashure canke akaja nko gukora akazi bagatandukana uwo n'umuce wa mbere umuce wa kabiri wa amour à distance nubwo rukundo hagati y'abantu bamenyanye bataba hafi na hafi no kuvuga ugasanga bakonektanye ku telefone ufate nko kuri Facebook kuri WhatsApp canke kuri Instagram ugasanga abantu babiri ntibazinanye umwe aba mu Rwanda uwundi aba muri Kenya baratoranye swate bahujwe n'umuntu canke bonyene bahuye hanyuma bakagira gute bagashobora gukundana niyo mice rero nyamukuru ibiri igize ico no kwita amour à distance mugabo mu muce wa mbere nako muri uwo muce wa kabiri w'abantu bakundanye babana hama bakavana naho nyene harimo iyindi mice ibiri minini hariho umuce w'abantu aho bari bose hatari wabo mugabo bakaba bari bahahuriye nk'akarorera abanyeshure biga muri interna bakamenyaniraho bagakundaniraho hanyuma umwe wese agasubira iwabo abo baratandukanye rero n'abantu bamenyanye umwe wese abi wabo mugabo bagahura hama bagakundana urumvaga Isaac niyo mice novuga minini igize ico no kwita umugwi munini wa amour à distance canke urukundo hagati y'abantu batabana rero kandi buri muce wose rero ufise ivyiza vyawo ukagira n'ingaruka mbi zawo canke intambamyi zawo sawa damu tugende bukiye wenda kuzi wowe umuntu ufise amajama kumakomeye cyane rero burya ari abantu badukurikirana usanga batari uvuga ati batugurutse cyane mu mitwe like arashobora kumvigana ariko ntatahure yo ariko biraje cyega tugende bukiye étape par étape intambwe ku yindi kugira abantu babitahure neza duhere ku rukundo rw'abantu bari babana mu makartier amwe canke bari mu Burundi bose mu gihugu kimwe bakikundanira hama umwe avuga ati sheri jewe rero naho biruko jemba mu kinama ndaba mu Kamenge ati ariko rero naho biruko je ndagiye muri Amerika cyangwa ndagiye mu France cyangwa ndarose bourse ndagiye ingorane zikunda kuhaba kenshi muri urukundo rw'uko nizihe ingaruka nziza zikunda kuhaba nizihe murakoze cyane burya reka tumanze dufate ko turabire hamwe ingaruka muri rusangi za amour à distance intambamyi za amour à distance zikunda kuhaba en général hanyuma tuce turaba ivyo no kwita amafacteur kuri buri atuma biboko urumva muri rusangi rero amour à distance ikunda guhura n'ibibazo ivyahe ubwa mbere kubera ko abo bantu bataba babana biroroshe ko umuntu aje kubasambura akoresha amajambo gusa akashobora gushika ku kubasambura nk'akarorero umuhungu aba mu Burundi umukobwa aba muri Etats-Unis hashobora guca uwundi muntu swate yamukunze canke yagize iki kubera ko ata contact physique ihari agaca inyuma ya wa wundi akamubwira ati yo urazi ivyo yirirwa muri ibi nibi kubera ko rero abadahari atangura kuja mu rujijo yibaza eski biba ariko barambwira nukuri canke n'ububeshi ubwa mbere agatangura gupanika kubera ko atazindi preve ari buronke direct zihava zimwereka ko ari ukuri canke atari ukuri iyo ni ingaruka ya mbere ugasanga barasambuye maskini mu majambo gusa ingorane ya mbere izi nkundo za a distance ziba ziri expose ku majambo y'abantu nivyo ingaruka ya kabiri izi nkundo a distance biragora kuzivomerera burya kimwe mu bintu
bivomerera urukundo ni kiyago. Ikiyago naho c'abantu bari kumwe kiratandukanye n'ic'abantu batari kumwe. Abantu bari kumwe nk'ubu turiko turayaga ingene ndakuraba mu maso byo nyene birongereza urukundo dukundana. Hari akantu kagukorokera ko nkakaguhanagura ivyo bikongereza ingene dukundana. Ndabona ko hari akantu kaguhungurukiye mu mutwe nkakaguhanagura. Ndabona ko iminwa yumye ukeneye amazi ngasimba mu ibutike nkayakugurira nkayakuzanira no kugukonvenka biroroshe kuko ntibidutwara umwanya munini. Umugabo rero izi amour à distance canke z'abantu batari hafi na hafi ibi vyose kubirora urukundo ruragorana kuvomerera. No kuvuga kugira ngo uruvomerere bigusaba inguvu nyinshi cyane. Mu gihe kugira ngo uvomerere urukundo rw'umuntu muri kumwe nta nguvu nyinshi bigusaba. Isifi yo guhitana agashokora ukakamuzanira chérie à votre bon appétit. Isifi yo guhitana akajuice akamuzanira votre santé. Ivyo byose bituma kwiyumvamwe. Mugabe ivyo biragoye gukora ku muntu mutari kumwe. No kuvuga urukundo à distance ingaruka ya kabiri canke intambamye ya kabiri ruragoye kuvomerera. Intambamye ya gatatu nayo nyene wanashaka inakomeye cyane nuko amour à distance guharurukana biroroha cyane. Guharurukana guharurukana ahubwo kurambigwa bivanye n'igihe kubera iyi distance iba separa canke ibatandukanya. Haragera igihe ugumva umenga warushe kubera ko moyen de communication ni imwe. Urumva mu gihe nk'ubu turi kumwe mu Burundi no munsi ndagutestinga ndakwandikira ka message ejo nkagutelefona hirya ejo nkaza kukuraba. Urumva mu gihe tutari hafi na hafi ni telefone gusa nico kintu kiduhuza. Birumvikana rero ko analonge iyo bifashe igihe kinini cyane guharurukana biratinda bikagira gute bikoroha canke kurambirana biratinda bikoroha gusumba aho twakabaye turi kumwe kuko turi kumwe dukoresha moyen nyinshi zo gusubira kugira urukundo rwacu rushasha. Sinzi ko no nsimvye etape damu sishaka dusimbe ama etape ariko tugacishe mu gusaha nyine kukiye damu kuba bisigura rero yuko atari vyiza gukunda urukundo rwa kure na kure umwanya munini mu majambo make si vyiza. Abantu bari muri Amerika ndari mu Burundi bakica bakundana imyaka 2 si vyiza. Naho mwoba muri kumwe imisi please ba myinshi please nyene bigenda nabi. Urumva rero mutari kumwe naho nibindi turaza kuraba Isaac ivyo twisa amafacteur atuma ibi vyose turiko turavuga biba. Urumva twari tugeze wanashaka ku ntambamyi zikunda kuba kuri bene izi nkundo à distance canke iki kintu twita amour à distance urukundo rwa kure na kure zikunda kugira. Urumva Isaac ni ntambamye nyinshi mugabo zose zifatiye kukuba atama preve aboneka akunda kuboneka mu ntumbero yo kubeshuza ibiba bigomba kubatandukanya. Urumva Isaac ko ari ibintu bikomeye cyane ku bantu baba bakundanye batari hafi na hafi. Voilà tuje rero kuri ya mice yacu ibiri. Ego kuri ya mice rero turaba amafacteur aya n'ayandi ashobora gutuma ibintu biba uko bimeze. Reka turabe rero urukundo rw'abantu batanguye bakundana hanyuma bakatandukana kubw'imvo kanaka. Icambere rero kiza gukomera no kuba intambamyi ni icatumye muvana no kuba icatumye mutandukana. Reka dufate nk'akarorero Isaac akunanye n'umukobwa yitwa Berize hanyuma biwabo bati ujya muhunga kenye kujya amurakundanye reka tumurungike hanze kwiga. Uku gutandukana kw'aba bantu kuratandukanye n'igihe mukundanye hama umukobwa akavuga ati cyangwa umuhungu akavuga ati ubu buzima sheri tubayemwo urabona no gustragoringa ngomba nje hanze kurondera ubuzima. Aba baba batandukanye mu mvo zibiri zitandukanye zidasa. Ingorane wazogira n'ingorane uwundi azogira ntizizoba zisa. Nico gituma ugicambere gikomeye mbega mwatandukanye kubera iki mbega umwe yaragiye ubuzima canke ni ingorane z'imiryango mbega mwatandukanye kubera iki. Iyi ni facteur ya mbere. Facteur ya kabiri urukundo rwanyu rwari rugezehe
burya Isaac gikundana mu kwezi kwa mbere biratandukanye cyane n'abantu batandukanye bari bamaze umwaka wose bakundanye kuko nk'ubu mutandukanye ariho mugikundana ntimuba mwari bwamenyane n'urukundo rwanyu bwago ntiruba rwari bwakomere biba bisa nk'inda ikorotse mu bisanzwe kubera ko abantu ariho bagikundana Isaac haba hari byinshi mugikenera kumenya ntuburamenya ibimubabaza ntuburamenya ibimuryohera ubukeneye kumenya ngo mbega naka ndamukorera iki kugira ngo aryoherwe n'urukundo rwanyu bwabo ruba rukiri ugwana ntiruba rurakomera kandi rero please urukundo ruba rugwana n'ibirusambura biba byinshi kandi birusambura byoroshe ntubona Isaac turaza kukigerako icya gatatu mbega urukundo rwanyu rwari rwubakiye kuki urumvaga Isaac urukundo rwubakiye kuri confiance canke ku masezerano yo kubakana hagati y'abantu babiri naho botandukanywa n'ibihe uru rukundo ntirupfa gutandukana ntirupfa nako gusambuka mu gihe urukundo rw'abantu rwari rwubakiye ku kuryamana gusa rwari rwubakiye ku gukina gusa rwari rwubakiye ku bintu bidafashe iyo batandukanya aba bantu biroroshe ko n'urukundo rwabo ruca rusambuka completement bikaba biroroshe ikindi gikomeye cyane mbega igihe mutandukana mwabwiranye iki burya Isaac abaririmbyi ba kera bari bazi ubwenge cyane urumva hari umuririmbyi wa kera yaririmbye ngo ndibuka ka kajambo kamwe wambwira turi munsi ya cya giti urumva mbega igihe mutandukana mwarafashe umwanya wo kubwirana no amajambo akomeye gusezerana ku buryo muri fonde reka dufate akarero ko muri karate hari ibintu twahora turaba kera mu mafilme ya kera cyane tukiri abana ugasanga ngo umumetre agomba gupfa muri karate warahamagara umunyeshuri we akamubwira ati peti nje ndumva ubuzima bwanje ngiye gupfa kubw'ivyo rero iyi sokre ni yanyuma ndagusigiye niyo uzokoresha nawe kuri asase ugasanga acteur rero yibutse ya sokre ya metre ya muha ucuzibona ziriya filme za kiriya no mu rukundo rero nuko iyo abantu bagiye gutandukana mbega mwabwiranye iki mu gusezerana hari abantu batandukana nabi ugasanga umuhungu ngo aje gusezera umukobwa bagiye ngaho mu gitanda kwijyamanira gusa ngo bariko barasezerana uru rukundo bishobora ahubwo kuzoba n'intandaro yo gusambuka mu gihe hari abandi iyo bagiye gutandukana bafata nk'amasaha 5 bicaye hamwe kuri beach canke bicaye ahantu hari akayaga bagabwirana bati tugiye gutandukana sheri wanje kubw'ubuzima uze witondera ibi 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 ibintu byinshi gutyo n'igihe satani ragiye kukugerageza ugatangura kwibuka ya majambo mwabwirana mu gusezerana n'amarira agatangura urumva Isaac je sinzi ko abantu bumva urukundo ko ndagumva hariho amajambo umuntu sheri wawe mubwirana niyo yibutse n'amarira agakoroka abantu rero iyo bagiye gutandukana batarabwiranye bene aya majambo bisezeraniye mu buryo bw'uburofa gusa swate bwo kuryamana cyangwa umwe yarabwiye undi ngo bayi ngo nzogenda ugasanga yaragiye mugabo ntibafasha akanya gahagije ko kubaka ikintu kiri solide kizosigara gihagaze ku rukundo rwabo icyanyuma mbega mutandukanye mwavuganye ko urukundo rugiye kubandanya gute ikindi kintu rero gikomeye cyane ateza kuba amasezerano tema muga mwana mutagiye gukurikira ikirero ati sheri umva rero je ndagiye kwiga mu Faransa nzomarayo ikingo kinganuku ninagaruka mbo Imana ifashije nkaronka inoti hariya zoca ndunga ikino inkwano kwa numva mu planify ibyo byose exactement mutegerezwa kugenda muvuganye muti hagiye rero gukurikira iki kuko n'ubuzima buhindutse hagiye gukurikira iki niki ninashika hariya bizogenda uko bizogenda uko bizogenda uko bizogenda uko ibintu bikagenda neza cyane urumva Isaac ivyo byose rero n'amafacteur aza gutuma ibintu biba uko byobaye. Okay, nice. Reka tubibutse yuko ya classic love tubamirira abategata kuko benshi bakunda kutubwira ati Isaac nukuri muravuga kweri muratubwira byinshi ariko rero gaho ugasanga harumye nta kundi fungus na power tangawizi byose birahajya kugira tumandane tumererwa neza cyane mukaje tubinywa naho bitari ngaho imbere yacu ariko nimugire ubwoba so icyo twari turabibutsa twari turavuga iyo yari kaya mbere yari
rwa rukundo abantu bakundanye bari ngaha mu Burundi ariko bagaca basezerana bagaca bagenda basanga abantu bari kundanye bakiri ngaha ariko bagaca batandukana bakagenda Damuri yatusigura ibintu bishika kuri 4 ati bishobora gutuma urukundo rwabo rukomera rwabo bantu bakundanye babana hama bagatandukana ibintu biza kuba amafacteur atuma urukundo rwabo rushobora kuja no mu kaga iyo ayo mafacteur atagenze cyangwa nashimira kugenda neza cyangwa rukagenda neza rukagenda neza cyangwa rukagenda nabi bivana kuri bijya bintu twari turavuga ariko arasigura ibintu 4 ati cyambere kugiye ngene musezerana icya kabiri ajyamajamo mwabwiranye icya gatatu imyaka urukundo rwanyu rwari rumaze aho mwari mugeze intumbero yago icya kana cyaramarira ati ico mugiye rero gukora ico mugiye gushizoshikako ico mwavuganye ko kigiye gukurikira voilà ibi rero nivyo bintu mukwiye gufata mu mutwe wewe uri hanze ni wimvire ibi warabiciyemwo umunsi ufata vaje oya abantu bose bari hanze bamanze bishire mu mugwi kanaka mwese ishire muri cadre kumwe bamanze bishire muri cadre yiwe mbega twakundanye tubana hanyuma turatandukana mbega twamenyanye uko nyene baze guhiga novuga ingaruka bivuye ku mugwi barimo cyane baze guhiga facteur ziriko ziratuma ivyabo bigenda uko bivanye n'umugwi barimo ego nimba rero warigiriye hanze ukwepa ingorane z'imiryango ivyo bikuvako ni wewe uvyumva nimba wagiye hari akubw'ubuzima byose bikuvako reka rero tuje kuri facteur ya kabiri ku bantu ku mugwi wa kabiri voilà w'abantu bakundanye bose bariyo bahujwe swate na telefone canke n'uwundi hari harakomeye kuko reka nabwira impamvu hakomeye kuko benshi bijya nibo bari barindiriye ati jewe umva gende muri Saudi nariko ndi umuhungu mvuma kuri WhatsApp kuri Facebook yarambwiye ngo turakundanye sizibiki jewe vraiment gende muri Amerika nakundi agakobwa ki mu Burundi ariko rero wa muhungu we karancamwo bigaryoha ni amajambo bambwira byinshi uvuye ku yo mukobwa urumva ibintu byo rero dushaka dufashanye Dezi tusigurire abantu neza ngaha bukebuke dufate par exemple akakubwira ngo mama wanje aragwaye fata ko nka hari wa musheri wawe agwaye uce kuraba mama wiwe mu kibanza ciwe hamubere bizotuma umunsi mama wiwe azoba ari karamubwira ngo yoho wa muhungu mukundana n'umwana mwiza yaciye kundaba bizoramforsa ingene agira gute ingene akwiyumva murumvaga Isaac ibyo byose ari ibintu ushobora kuraba ukavuga ngo byukuri wa muntu turi kumwe arankunda canke ntankunda icanyuma rero cyo kuraba mbega akwemplika gute mu migambi yiwe yiterambere ntivyumvikana Isaac ingene jewe noba ndi mu Burundi tukaba dukundana wewe uri hanze ugashaka kugura inzu ugatuma umukomisiyonere ntavyo nzi umukomisiyonere akaja kuyigura ntanambwira ati ngo ndabishe hama byukuri ngo usubire unyumvishe ngo turakundana ivyo byose rero ni parametre umuntu ashobora kuraba akavuga ngo uwo muntu turi kumwe turakundana canke ntidukundana nibaza ko mu kurangiza twovuga cyane cyane icyo nshaka ko abantu bamenya mbega abantu bakundanye bari kure na kure bakora iki kugira ngo urukundo rwabo ruze rugere ku ntumbero bihaye nibaza ko ico gikomeye Isaac kuruti ubwo twamaze kumenya ingene ubimenya ko mukunda cyangwa atagukunda ko gukunda cyangwa atagukunda twabimenye sawa urumva rero damu majamake kugira tutaraca kuri ico cyanyuma abantu rero bamenye yuko batahure yuko niyabona ivyo bimenyetso azoca shira mu mutwe yuko antuka ndakunzwe uyu muhungu no mwihebera nta kibazo yego cyane ntuzupanike ngo nta mahera mpa ntuzupanike ngo nta telefone buri saha buri segonde oya uzuraba ibintu biri raisonnable nk'ivyo twariko turavuga uheze ubone ngo arankunda cyangwa nta nkundi umuntu turi kumwe sawa nice ndibaza byafashije benshi cyane ucubona urukundo rwawe cadre rurimwo okay twagiye rero bakora ikire kugira urukundo rwabo rushike ku ntumbero bihaye urakoze cyane iki nibaze ko ari ikintu gikomeye cyane mugabo tugomba tumanze tuvuge urukundo turiko turavuga si ya sheri shushu si hariho verbe bita oya turiko tuvuga urukundo rw'abantu babiri bahuye bakavuga ngo tugomba gufatanya urugendo rutuganisha kukubakana rwa rukundo ruri serie rw'abantu bashaka kubakana nyene bakora iki rero mu gihe umwe ari mu gihugu iki uwundi ari mu kindi kugira ngo urukundo rwabo rukomere ubwa mbere nibagwize imyanya ishoboka yo kuyaga naho bitoroshe telefone nico zibereyeho ni muyage kenshi gashoboka mugabo umuntu aribaza iyo bayaga iki ubwa mbere
muraramukanya nk'uko bisanzwe ariko ubwa kabiri nimubwirane ivyo murimwo ivyo washoboye ivyakunaniye imigambi urimwo imigambi utegekanya gukora ingorane wagize ingene mu muryango bimeze nibayage bene ivyo ubwa kabiri iyo bayaga nibafate nkaho bari kumwe bafate nkaho bari kumwe namba we uri kurafungura nanje nkaba ndiko ndafungura urumva ibiyago biri romantique mubwire kuri kuramutamika mubwira kwereka ingena urumva ivyo bintu byose bituma mwegerana aiza none ushaka kuvuga rero hari n'abaca bashika no ma video fresh kabisa nibisanzwe nayo ma video cyabiko ibindi erega après tout Isaac après tout narakubwiye ikintu kimwe ati bajya aryamye yumve ko baryamanye oya ariko bafungura yumve ko mutamitse aryamye yumve ko baryamanye ivyo kuryama ntibaba barabironkera uburenganzira niyo bari kuba bari kumwe ntibari kuba bariko bararyamana urumva kubera ko batararonka uburenganzira mugabo nkuko kwajewe dufate ndaye mu hotel hagenja nko muri mission nkamara nka 3 jours nerafonye umugore wanje ivyo ndarekuriwe kubivugamwe ivyo wari kuravuga mugabo abantu batarabironkera uburenganzira baba bataraburonka nyene uravuga ibintu bingana n'uburenganzira ufite nyene ariko urazi ko ari abantu bitana my hobby my wife batarabagira mariage oya ivyo nivyo twita bido langage mu gifaransa urashobora ni bido langage ivyo ni ibintu vyo kwiyitirira mugabo nawe ububizi mu mutima ko ataburenganzira uragira urumva ubwo ico ni cambere ica kabiri urukundo rwabo ni barukwegeremwe imiryango kuko abemera Bibiliya ikintu cyose kibiyera mu mwiza ni icyaha naho cyoba womengo ni ciza ni icyaha urukundo rwanyu namba mwifuza ko rushika kure umuhungu umwe ari mu Burundi n'umukobwa ari mu kindi gihugu ni murushiremwe imiryango urumva wa musore we reka umuryango wawe umenye uwo mukobwa mukundana malgré ko atari huri nawe wa mukobwa we reka umuryango wawe umenye uwo muhungu naho atari hafi ico kizokwerekana ko muri ko muravansa muja mu muco aho rero mugabo b'abantu usanga abakundanye urukundo rwo mu kibiriti rwinyegeje kuriya ivyo no gusambuka biroroshe kuko Isaac nagoma ntanga karoro kububakanye ikintu gituma bubakanye batinya gusambura nije miryango nyine bagize ba mariage biki ubwa mbere n'amasezerano mwagiraniye muri etat civil mu gihe abakundana ata amasezerano namwe abagenga barashobora kurompa relation vyoroshe cyane mugabo bubakanye ibintu bitatu bituma batinya gusambura ubwa mbere n'amasezerano mwagiraniye muri leta ubwa kabiri nugutinya kumaramara abantu bababonye mugira ubukwe ubwa gatatu urumva ubwa gatatu nigihe mumaze kuvyara mwararonsa abana mugatinya ingene abana bazoca baja mwibarabara mu rukundo rero rwanyu ni mukwega ivyo bintu bizotuma mutinya gutandukana kimwe muri ivyo nukureka abavyeyi canke imiryango ikinjira mu rukundo rwanyu ni naho namwebwe muzobashua ko muri mukuri hari igihe rero n'imiryango ibintambana barubi ikavuga ngo yati nitumushaka uyo muhungu cyangwa nitumushaka uwo mukobwa ico naco rizokikora kw'ikiganiro mbega iyo umuryango ukwanse ukora iki ariko Isaac nagoma ndakubwiza ukuri abasore badukurikirana nimwakundana n'umukobwa akakubwira ngo umuryango wakwanse ngo rero dutandukane azoba rujya mukobwa nyene atagukunda ngahosha kuko umukobwa bayagukunda niwe muvugizi rukumbi ufise mu muryango wiwe kandi umukobwa yagukunze naho botega icumu risimba neza cyane ariko jewe narigeze gutandukana n'umukobwa kubera muhiri wabo numvise batavyumva ariko mfise imvo zanje personnel mugabo by'ukuri umukobwa ubwiwe yari yagerageje kundefanda ariko ndabwira umukobwa nti chérie kubera ko jewe sindi imana ejo turashobora kuzohindukana mu buzima kandi umuryango wanje uzodefanda jewe hamwe nawe noba nagukuye ku muryango wawe uzoca ubura ukudefanda usange ndagutaye mu kaga mugabo rero nagomba mvuga iki umukobwa niyaza akakubwira ati umuryango wakwanse ndabona twotandukana azoba rujya mukobwa atagukunda ahubwo yahiza habihera kabibura yashatse guca ku muryango ubundi bw'umukobwa agukunda abwiranye nati mama ni jewe tuzobana
naho wowe uri gisuma bashukaba uri umuntu uri bizarre uri wa muntu adashoboka yagukunze avuga ati jewe nujya urumva guys naho batekiwe rigasha yego kwe nico gituma rero twavuga tuti reka imiryango yanyu ivyinjiremwo namba muri mukuri reka imiryango ivyinjiremwo ica gatatu bokorera hamwe abantu bakundana bari kure na kure ni mukorere hamwe imigambi y'iterambere wow aburya Isaac abasangiye ubusa bitana ibisuma mugabo abafite ico basangiye mu kirundi baca umugani mu kirundi ngo ibisangiye imizi bisangira no kuma abantu bakundana abafite akabutike basangiye hejuru y'urukundo rwabo bakundanye gwashera ishushu na kakabutike kaza kongereza urukundo kubera ko iyo mugiye gukontorora umukozi agakoramwo mumanza kuvugana sherihe turabona umukozi ari karunguka cyangwa ari karahomba bigatuma urukundo rwanyu rugira gute rutera ruduga kubera bya bindi bintu mutera muri ko murakorera hamwe bituma confiance iduga mukabona umenga musangiye n'ingorane abantu basangiye ingorane nabo barakundana cyane ni nk'abantu baba mu gihugu kimwe arabanyamahanga gusa uzosanga bakundanye cyane turaba abanyamurenge baba mu Burundi bararonderana n'imanza naho umwe baba mu Kirundo undi aba ibujumbura usanga baronderana bakagenderanira no mu rukundo please mugira ibintu byinshi muhuriyeko hejuru y'urukundo mukundana na bya bindi bintu muhuriyeko bituma mubona umenga musangiye umwansi musangiye ugupfa no gukira gutyo n'urukundo rwanyu rukiyongera nibaza rero ko ibi ari bimwe mu byo abantu bari kure na kure bokora bigatuma urukundo rwabo rwiyongera hejuru yo gukora ikindi kintu shiramwe inguvu rero shiramwe inguvu muhure hamashiramo inguvu mugere kukubakana kubera ko urubanza rudaheze rumara impamba wirindiriza n'ibishatsi byinshi ukamubwurira rero nibaza ko n'abantu bakundana bari kure na kure please urindiriza cyane imbitsi ya cyane ibikira mukeba hazogera igihe umubike cyane umunsi umusange nawe nyene yararambiwe hanyuma abandi bakamugutwara kubera ko yahavuye akiyumvira ati mugabo finalema n'uwo muntu kuva aho yabereye hariya cyane cyane abakobwa haragera igihe ukwihangana kugahera kandi nabo ndabatahura kubera ko burya umukobwa w'imyaka 20 arasumba umuhungu w'imyaka 25 yakumbwira Adam nibaza kutsobiga umukobwa hajya w'imyaka 20 abakuze gusumba umuhungu w'imyaka 25 nico gituma rero umutwe wakuze mu biki oya ufatiye kuri garanti bamara kuko tuzokwigisha abantu ingene comportement z'abakobwa zitandukanye bivanye n'imyaka bafise burya umukobwa w'imyaka 18 mukundanye naho uwo mubwira uti tuzobana mu myaka 5 abayumva ataco bitwaye mugabo umukobwa w'imyaka 30 mukundanye ukamubwira ngo tuzobana mu myaka 5 naho uwo bumuha imiliyari yoguheba kweri kubera ico rero nico gituma ivyo byose no kubiharura ku bantu bari kure na kure nimureka imyaka myinshi cyane ngo ihace yiyongera kuri uwo mukobwa yarasanzwe afise musanga uri kuramushira mu kigeragezo Saddam gusozera kabisa igero cacu nakwiga ari message nkazi ibindi ndagusabye zishure vraiment babisabye cyane ariko avaye kutarazisoma shaka je dufate ndi muri Australia fata karoje ndi muri Australia ndakundana n'umukobwa ni mwiza vraiment ari mu Burundi ni mwiza ndamukunda ntacu ndamwima turongera kati ni mwiza kuri jewe ni mwiza kuri jewe sawa ntacu ndamwima ni byose wanje umva n'umwe ndamuha turega cyane kuri telefone ari no turamuha ariko rero amatwi asumira afise abandi batipe basha kuri batatu undi ari muri Amerika undi ari muri Suisse undi ari hehe ariko kandi ari undi mutipe mu Burundi bakundanye cyane ndavyumva uko damu ndamufate gute ndabigire ko amatohoza gute kugira amenye ko eske nivyo sivyo ko bakundanye n'uwo wundi canke badakunda ko basi ariko binanje kuko duvuga kuri telefone umukobwa amugira ati nukuri uri wenyene ndagukunda bebe nimba ariko rero nikibuza ko kumuzi kuko ndamurikira kanoti ati shero zagurana ko tax shero zagurana ibiki ariko rero gitangaje nkaca numva ngo ariko muri nandi batipe hari kandi maze kubibwira n'abantu bashaka kuri bane abantu batandukanye baze kuri nanje muri jewe hari nda mu telefone ngumva mega rero kipi kuva mega none abari mu biki ndamuvugishije kuri vugana nane ngo ndavugana sindi nakunda vugana na muyomba sindi none damu mu muco gato mfasha ngaho ikintu ndamushishoze gute ujye mukobwa bwira makinganje ahere iwiwe urakoze cyane Isaac nagoma mbwira abantu bariko baradukurikirana ukuri kutaryoshe kumva ariko batubabarire nta kundi mbaye oblige yo kubivuga ni ibintu bibiri bishobora kutabaryohera mugabo nukuri nuko nyene bimwe bashaka gukundana n'umuhukobwa atawundi muhunga azomuresha azoba ari mubi uracumureka kweruwa ico ni cyambere je nico gituma ngiye kuresha umugore tubana yambwiye ati cewe
sanzwe mfise abandi bahungu bashika nka babiri bariko barandondera nabubwiye ati ivyo n'akazi kawe jewe ndabizi ahubwo batanakuronde ivyo bari bibi kubera ko wewe uri mwiza abibona. Okay sawa. Donc abahungu muri kure uriko muraresha umukobwa niwashaka kuresha umukobwa ngo umwiharize wenyene atawundi muntu n'umwe inyuma yawe azoza canke iki uzogwara umutima birangira upfuye ahubwo ntumva wo bihebwa. Ico ni cambere. Icya kabiri Okay. abantu mukundanye n'abantu muri kure na kure amatwi yanyu ni muyazibire kubera ko muzogwara umutima birangire mupfuye. Kuri uwo muntu rero reka tumuhanura impanuro ziri concret ico yokora. Ubwa mbere izere uwo mukobwa mukundanye kw'ivyo akubwira ari ukuri gushika igihe uzironkera preuve sindamusiga yerekana ko akubesha. Okay. Abantu bari novuga kure na kure batabana mugabo bakundanye. Igihe hari umuntu aje kukubwira amajambo ku mukobwa mukundana ibaze ibibazo bitatu. Urumva? Igihe cyose hari umuntu aje kukubwira amajambo ku mukobwa mukundana ibaze ibibazo bitatu bikomeye. Okay. Icambere mbega uwo muntu yarasanzwe amhanura no mu buzima busanzwe. Icambere canke yigiye kuguhanura kuri ivyo kuko niwasanga yigiye kuguhanura kuri ivyo uzumugire ko amakenga mugabo yarasanzwe aguhanura ni sawa. Ubwa kabiri mbega uwo muntu asanzwe arangwa n'umutima wo guhanura abandi. Kuko après tu hari gihe wiyumvira none iki kigongo umuntu ari karanyumvira vya vrai kivuye ku urumva. Ubwa gatatu mbega wewe ntari mu bagushaka nta bindi bimenyetso vyerekana we ko agushaka niwasanga hari bindi bimenyetso vyerekana ko agushaka uzugira amakenga kweri kuri kuko babashaka none ruwundi. Hanyuma umusore kubera ko hari amafacteur menshi yuko ashobora kuzosanga yarabayenderera abandi canke ndereye abandi akarera uwo mukobwa bikazorangira twawe n'abari hafi yiwe niyirinda ama dépenses hama niyaza gasanga uwo mukobwa yari kumwe n'abandi nawe ahita afatane n'abandi. Okay sawa. Merci sana ndibaza kigano cyari kiryoshye cyane cyarimo ibintu byinshi by'inyigisho kandi cyafashije benshi cyane cyagufashije n'ukuri ibibazo bya byose wari ufise kuvyerekeye ingene vyogenda byose ndibaza nabikubarije ndabura ngaha nabimukuyemo byose yabivuze byose n'ibyo atashatse kuvuga yabivuze. Reka rero gusozera dusozere na message zibiri zikomeye cyane ngiye mfise ngaha umwe yandikiye message wanashima n'ama audio menshi ariko ararira ariko cyavuga ati reka kwanza ama audio yarambuje sindayumvisha ariko message arambwiye ati nta kibazo message woyimbarize. Message ya mbere iri hors sujet y'ikiganiro cyacu ariko indi message iri mu kiganiro cyacu automatiquement. Umukobwa yitwa Sada ati jewe narakundanye ati Isaac ni sawa mbariza d'amour je narakundanye n'umuhungu mu Burundi je ndi muri Saudiya kurondera ubuzima narakundanye n'umuhungu mu Burundi duhurira kuri WhatsApp aranyigizamwe ivy'urukundo cyane ndaba obligé kumukunda. Inyuma yaho aranyumvisha neza yuko azontwara gushaka kuno mwanya ntakiraba ariko umuryango wiwe uranzi umuryango wanje uramuzi. Narafashe uburyo bwanje bwose bushoboka amafaranga yose nakora ku kwezi naramuhereza byose namurungikira naraguze parcela narubatse ariko amatwa nsumira ndumva ngo yararongoye uwundi mukobwa kandi bubarabana ariko n'amafoto narayabonye ariko kuri je sindavyemera. Nkoriki kugira menye ukuri nyako naratumye n'abantu bamwe barabinyemereye abandi barabinyankiye sinzi ko ari giturire uyo muhungu yagiye araba navyonzi ariko nubu ndacari makenga d'amour ufasha. Je nibaza ko ico ari ikintu gikomeye cyane mugabo hagati aho nagomba manze mbwira abantu ikintu kimwe gushaka kumenya ukuri ni kimwe ariko icyo uzokoresha uko kuri naco ni kindi. Urumva kumenya ukuri ni kimwe mugabo icyo uzokora inyuma yo kumenya ukuri naco ni kindi. Urero ashatse ngo tumufashe ingene umenye ukuri nibaza ko ibi bidakomeye cyane ahubwo ivyari kuba bikomeye cyane tumufashe kumenya ngo hamwe yosanga ari ukuri azoca akora iki canke hamwe yosanga atari ukuri ho hazokora iki. Nibaza ko ivyari byo bikomeye cyane duhere kukuntu yomenya ukuri. Yavuze ko imiryango yiwe imuzi
n'imiryango y'umukobwa nayo iraza umuhungu natuma umwe mu muryango wiwe w'umukobwa aje kuvugana n'umuryango w'umuhungu ukuri kw'ibintu byose ingene vyagenze nawe nuni yatuma nyina wiwe canke agatuma mwene wabo canke agatuma nde nawe ntazoca agigiturire ngo bamubwire ngo genda uvuge ibi kandi atari byo natuma umuntu ari direct amenye ukuri kw'ibintu ariko kandi dufate rero asanze ari ukuri asanze ari ukuri umuhungu yararongoye uwundi mukobwa ku mafaranga yiwe nace yangaja urubanza ku mafaranga yose afitiye ivyemezo ko yamuhaye kuko hari abandi bantu babimpumye mu rukundo agatanga amafaranga yo kugura parcelle atana hamwe yanditse burya Isaac abantu batarabana ntibakwiye kwizerana buhumyi ku rugero rungana beno burya ushobora gufata miliyoni 5 ngo mugiye kugura parcelle araguhinduka no mubana araguhinduka durekaje kuravugitse general nibaza ko amafaranga yose afitiye impapuro zivyemeza naje kuyasaba bayamusubize kwere hama yadafitiye ivyemezo natuze kuko nta rubanza na rumwe afise ku mafaranga adafitiye ivyemezo niyasanga baramubeshe umukobwa namanza ahagarika akazi kubera ko n'urukundo rwiwe urumva ruri mu mazi abira namba taco vyo mutwara arashobora guhagarika kwanza akazi gato akamanza agataha akaregira iyi situation ariko kandi yumve ko urukundo ntibaruhata ntaze yobrije umuhungu kumutwara ku nguvu ahubwo aze yobrije umuhungu gupruva ukuri kuko murambwira abantu umugenzi mwiza ni ukubabaza mu kukubwiza ukuri gusumba uguhenda urumva ukubesha ko ukuryohera ariko arakubesha yego okay sawa mu gusozera kabisa message ya nyuma n'umuntu yanukiye message ariko yanteke igongwe dam jeje n'indumigo yambwiye ati sali Isaac ni sawa nitwa Patrick ndi muri Australia jewe ariko ubu ndi mu Burundi narakundanye n'umukobwa amezi 6 turakundana cyane ndamukunda cyane mama we arankunda cyane tumaze kuca mu bintu byinshi by'urukundo bitandukanye ikino kibazo cyo kiri muri sije yacu ariko ndibaza kusashaka ubufasha bwiye ko ndazi kigana nakirindiriye cyane ati icyo nifuza izahake umukobwa yaranterefonye ati je maze kuvyara umwana umwe sinavyaranye no tukundanye ufise umwana umwe hanze ariko sinzi cyafashe umukunzi wanje nabonye afata telefone arantelefona ati bebe ndakubwiza ukuri uranka umuntu akubesha ego ishaka ndakubwira ikintu kikubabaza ariko kitakubabaza nawe nyene wihangane nakundi jewe nukuri ndumva ko kubandanya nawe mu rukundo kitokunda kumvo ziwanje umukobwa rero je ndamukunda cyane ntacyo ntarakora kugira ndamubembereze ndamaze kumuha ibyo ashaka byose ndavyo ama message yagiye aranyemerera n'ibyo yagiye aranyemerera numva ngashaka gusara none ubu ndi mu mubabaro utagira ukungana ndabona niza ko atawundi no atari we nyene Isaac koko azongaru arico nokora kugira tusubirane canke ngira ikibwira ndamwibagire damu majambo acagaguye murakoze cyane message ibabaje cyane mugabo nagomba kubwira abantu badukurikirana iki kintu gikurikira ukwihenda kwa mbere mu rukundo no kwibaza ko mutandukanye n'uwo mukundana utazosubira kubaho uko no kwihenda gukomeye cyane mbere novuga ko ubujuju muri twimugina mutarabonana wariho nuko n'inyuma yo gutandukana uzobandanya ubaho nihagerera igihe wibaza ko umenga atakiriho utazosubira kubaho uzoba waramaze kugwara ingwara tuzogaruka ko petetre mu kindi kiganiro cyavyo turiko turexplica ingwara abakundana bakunda kugwara ukibaza ngo umuntu arakomeye kumba aragwaye ingwara yo mu mutwe yitwa uku canke ukundi tuzobigaruka ko reka rero mugabo tuvuge mugucagagura mbega akora iki kugira ngo asubire yigarurire uwo mukobwa Isaac ni bibi cyane gukunda umuntu atagukunda kuruta gukundwa n'umuntu udakunda ni bibi cyane gukunda umuntu atagukunda kuruta gukundwa n'umuntu udakunda nice
hama nibaza ko aravyumvise ivyo dushatse kuvuga namba umukobwa yarakubwiye vy'ukuri ko atifuza ko mubandanya urukundo cugira vya bintu bavuga ngo uruzi yo rukubwiye ngo ntunwe nawe ucuvuga ngo nta nyota ko amaze kugerageza kumwiyegereza kumusaba imbabazi aho barakoze amakosa kanka ashobora no kuba atari gwawe ni wamwihatira ko ugasanga ntiyari urubavu gwawe urukundo rwanyu ruzogenda nabi n'urugo rwanyu rwandukirwe utiro kugira ngo ndamwibagire nkora iki duhanure n'abandi bantu bose byanse ko bibagira abakunzi bigeze kuba bakundanye biroroshe cyane kumwibagira biroroshe cyane ubwa mbere irinde gusubira kuyaga nawe kuri telefone fata nimero yiwe uyifute no mu mutima wawe uyifute no mu mutwe wawe ivyo birashobora kutoroha mugabo basi biyifute mu telefone yawe ivyo biroroshe bwa kabiri irinde ico kintu cyose mwigeze kuba muhurira ko cyo mukwibutsa ya mafoto yiwe utunze mu telefone basha mu bloke ahantu hose hatuma uzosubira kumwibuka ubwa gatatu irinde kuja mu bibanza bimwe mwahora mujanamwo gushika igihe uzomwibagira ubwa kane rondera uwundi umusubiriza mu mutima wawe birarangiye urakoze cyane Imana ibahezagire cyane ni classic love kiganiro ndibaza Patrick wumvise inyishu zawe rero ni wihangane ngene data guhebwa birababaza ndakwarahi gusa nibibabaza oya damu oya ahubwo uwo mukundana guhevye uwo mukundana guhevye aba yuguruye inzira kuwunda gukunda cyane urakoze sawa rero muri bari merci beaucoup ini classic love damu ndagushimire cyane ndagushimire cyane nanje Isaac gusa no musike gucira umucyari gikomeye cyane turangiza duhanura abantu bakundana bari kure na kure abantu bakundana bari kure na kure ushingira ku gaciro muhana ku mwanya muhana ku migambi mukorera hamwe n'ingene mureke urukundo rwanyu ngo ruje kumugaragaro n'ama video y'ubusa barungikanira burya se urukundo rwabiteye twejyana cyane umva ifo mbona ibintu umviriza Isaac hariho ibintu tuzogaruka ku bijanye no kurungika amafoto y'abantu batambaye niki ingaruka zavyo nikibitera niki ivyo nibibi cyane murakoze cyane my name is as a classic Juma Jux behind the camera mutumiranje wari yari Désiré d'amour twayaze vyinshi s'il vous plaît vyinkora mutima cyane mugira aho muba mwubahwe ikiganiro gihereza aba ex bawe bose gihereze babandi bose bari mu rukundo baba bajwe gihereze babandi bose abakundanye bari kure na kure umva kirimo vyinshi murakoze cyane naho ubutaha bye Isaac TV.